muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro vy'umuhari inamahoro ku mateka y'abakenyezi turacayaga ku vya ya mategeko ategekanya itunganywa ry'ibihe sentare yemeje ko umuntu yabuzwe irengero yapfuye n'igihe asubiye kuboneka. Twibutse ko ivyiwe bishikirizwa ivy'imfatakibanza abomutoranya n'abandi bose bafise ico bazeye ku vyiwe ihereye kuwo bari bubakanye. Abo bose baba bafise ububasha bwo kwifashisha gusa umwimbu bivyara ariko ntibabigabe canke ngo babigwatirize ibirengeye ivyo kubibungabunga gusa, kuko babirenzeko bohanishwa kubiriha. Mu vy'ukuri iri tunganywa mfatakibanza ritagwiza itunga rya nyeneryo igihe yosubira kuboneka, ntirinungure abazeye kumutorana baba uwo bari bubakanye, abasigwa biwe nabo bose bari bafise ico barizeyeko, ntirikwiye gufata igihe kirekire. Nico gituma itegeko ritegekanya ko rihera igihe uwabuzwe irengero asubiye kuboneka. Igihe habonetse urupapuro rwemejwe na leta ruvuga ko yapfuye, igihe sentare ivuze ko yofatwa nk'utakiriho. Izo ngingo zose zifatwa na sentare yaho uwabuze irengero yaherukiye kuba, ibisabwe n'uwo wese abifisemwo inyungu canke umushikirizamanza, zikandikwa muri ca gitabo c'umwanditsi wo muri Etat Civil, zikanatangazwa mu gitangazamakuru ca leta. Mbega none hari izihe nkurikizi iyo umuntu asubiye kuboneka yari yiswe uwabuze irengero canke wapfuye? Iyo wari yarabuze irengero asubiye kuboneka, inkurikizi ziri mu bice bibiri. Iyo yari yubatse asubira mu kiringo ciwe kuvyerekeye uwo bari bubakanye be n'abana biwe, kiretse uwo bari bubakanye yaramaze kubakana n'uwundi. Rimwe na rimwe mbere sentare ikaba yosambura ubwo bugeni bwabaye igihe yari yarabuzwe ifatiye ku mvo amategeko yatomoye.